Kimwe wari nk'igiti kiri ngaha ndaguharuriye ikiro kimwe guga 500 ikiro c'amatunda ni 500 wana mu ndwi imwe igiti kimwe ushobora kugishora mu ndwi ushobora kuri 5 indwi kurikira ugakura ko ibindi 5 ku giti kimwe ko inyuma y'indwi uramura wamura ko ivyerera byose nibihishira rimwe byose nishije byose yumviye ko ndusha kuronka 25 ari igiti kimwe mu kwezi umva amafaranga bati 5 gwize nawe n'amayinga 4 umva arangaye ahubwo ziko wewe watunze gose ahubwo reka so gutunga oya nagataka byose biva nako ari bya bindi ni shaka bindi byose ni shaka nico nako mbive ngo nti amahera kandi ariho biba birebire gose ariko biba binini cyane gose none musanzwe hagiye gitangura kwama haize igihe kimwe ni kugitera umva ku mezi 6 gagitanguye gushurika abari hafi bakatwigira ko tukabereka nabo bashaka kugasanga igihugu cyose kirageze kuko nukunde gubesha Imana yahezaga Burundi imvura twayironka akazuba nako kariho amazi turafise kandi hari n'isimera ntaco tuma ariko tukuma tusubira inyuma je birambabaza numva ngo Burundi ngo burakenye cyo kintu kirambabaza inda bisome mu nzeye cyangwa nkabyumva makungu gati Burundi burakenye nitwe dukenye mu mitwe gusa sindi hande Burundi buratonze. Okay, yes. Wa muhungu wanyu w'abarundi n'abarundi kazi Omdi Changement ndi mu ntara ya Bururi ni mu karere ka Bututsi niho nagendeye umurimyi ariko bagenza ararima ibintu bitandukanye nko kwiyumvira tumaze kubereka ibintu bitandukanye kuri Agaciro Media haba mu burimyi haba mu bworozi ibitegwa byinshi bitandukanye mugabo nari bwabereka ic'amatunda nari bwabereka ibi vy'ivyamwa donc ibi vy'ivyamwa ushobora kuba ubikeneye nuvyumva neza nk'ubu murabona donc ni hariko byinshi bimwe bihishiye ibindi bitarahishira mugabo uko biri kose nubironka mu bumenyi ndisiri kuzobikora igiti kimwe ucamura k'ibiro 5 kundwi kuindi ndwi ibiro 5 no kuvuga ko ku kwezi inshuro 4 ubusoromye ibiro bingahe ikiro kimwe kigoma heri 500 no kuvuga ko mu kwezi ubugeza ku biro bingahe sinzi ko turiko turajana neza reka tugane n'uyu murimyi wavyo nakubwira neza uraza kumenya ko nawe ukwiye kubirima bagenzi dukeneye twese kwiteza imbere niyo banga ry'abatunzi twirirwa turazunguruka kugira ngo dufashanye dusangire ubumenyi nico gisobanuro cyo kubaho dusangizanya ubumenyi ushoboye iki ujye gashobora kijya reka tubihanahane dutera imbere twese kandi birashoboka. All right, okay, yes, tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga ni wa muhungu w'abarundi n'abarundi kazi Omdi Changement ndi mu ntara ya Bururi niyo twagendeye umurimyi mworozi yabunyoye yazungurutse amahanga akazunguruka ibisagara ariko akaruhukira kugaruka kuyitongo rero yahabonye iki adushikanye mu matunda yiwe ni Monsieur Honoré wajya Honoré gwakiranya ni gwakiranya cyane ni gwakiranya izina ry'ubuhizi ikirundi kiragoye yego Honoré mu higano cyashize abantu barakubonye uri kwa dusigura ibijanye n'inkwavu ariko kano kanya udushikanye mu murima w'amatunda amatunda le prine du Japon kubera ko bavuga le prine du Japon prine du Japon kubera ko ari du Japon usanga kubera ko atari di Burundi usanga ariho bya batanga kuvyamura ko byose okay yego rero
turi muri uno murimo w'amatunda tubona utotaye wamye amatunda menshi muta kubijanye n'amatunda niko bitubwirako nk'umuntu atandika kimwe azi kwitunda abona rijya gusa ubwa mbere tuvuga ko ari icamwa gifise akamaro kahe ku mubiri kigwiza amaraso cyane cyane amaraso y'umuntu kiragwiza amaraso kijya mugaba abagwayi gusa oyaye kijya abato mu myaka yahera bava mu byamwa by'amatunda ngo bijya abana bato bato mugabo uzurabe caca mbye bisagara bari gisagara ca Bujumbura ca Gitega za presque hose yego urabona ama restaurant saye n'abana ati tugiye gufata kahe uzurabe 99% yabari muri ama restaurant yego usanga bafise ku magasalade usanga harimo itunda kesha umuhwi umwembe mugabo itunda ntiriharamo okay donc iruhande ko muri ryo bari fisa akamaro ku isoko gamutari radandazwa igiti kimwe wari nk'igiti kiri ngaha ndaguharuriye ikiro kimwe gugwa 5,000 ikiro cy'amatunda ni 5,000 5,000 wana mu ndwi imwe igiti kimwe ushobora kugishora mu ndwi ushobora kura kuri 5 indwi kurikira ugakura ko ibindi 5 ku giti kimwe kimwe ko inyuma y'indwi uramura wamura ko ntivyerera byose nibihishira rimwe byose ndishira byose yumviye ko ndusha kuronka 25 ari igiti kimwe mu kwezi ngomba amafaranga tupati 5 gwize nawe n'amayingane umva arangaye ahubwo ziko wewe watunze gose ahubwo reka so gutunga oya nagataka byose biva nabo ari bya bindi ni shaka bindi byose ni shaka nico nako mbive ngo nti amahera niyo mahera mu bisanzwe ivyo mahera amahera sikaratasi nabonye honore ntuze ya umugwisa tunga bita mayuni azwi nk'uwitwa Jacques Ma umushinwa nawo ndabona ko ni wambesha bo yeka avuga yuko kintu zo ndayisoma nyimba ari sho kunyungura kuri numugwiza tunga akaba n'umumotivateur ni wenyine ari baba rero niwe reka avuga ku kintu kijanye n'ubutunzi avuga ngo la jeunesse abantu bazimirira biruka ku mafaranga orke umuntu ahubwo agiye yiruse ku mafaranga una amafaranga farose nimuyumva ukajayo ahantu uzokumva ari mu kindi ujeyo donc uzokumuzembagirira ati umuntu mwiza wo kuronka amafaranga no gukurikira igihogwa akagikora neza abantu barakikinira hama bakamuzira amafaranga bityo bamaze kugitorera umuti sikumva je kintu sinshira imbere amahera kuri kabisa mugabo ikogwa nivyo bije imbere kandi hari ibikorwa amahera arakurikiranye gusa no kubikora gura n'abandi bose babimenye bagire ne donc ko kuri ibi bijanye n'amatunda eske hari byo bahinguramo donc abantu bashobora gukora okay umva ufete uri mu mugambi nk'uyu uyumvira transformation nk'amatunda hari amanzenye yago gukora ama confit zivuye mu matunda rero umuntu akora kugira ngo ejo hirya yejo ubye exporte uronka amahera y'agaciro amadovize biki kora ndazi ibyo nga mu Burundi biri naturel buri muri bya bindi akwenda bitenkoresha amase y'inkwavu kubipoma nkoresha amase amaganga y'inkwavu ni ibintu naturel c'est bio macha mvuna c'est bio oya wapi reka ntibibaho kuri ibyo bintu dukoresha ibintu naturel nakuvuga none bo itunda kumbure n'urika araraba kino kiganiro no ashobora kuba motiva kumva ati nimba itunda bizanye numva no yari none by'ukuri itunda kugira umuntu ari rimwe naho bigenda itunda ibiranga ibi itunda gishe muri pepiniere n'amezi 6 gusa donc ufata itunda rihiye oya yego umva ushatse mugabo ari bigo n'ukuri ngayi Bujumbura biriho zayizabo hari ibigo nitwa projet maraîchage Bujumbura bagenda bagura imbuto original higa abashaka bagafata bakarijya bagaca bandikira ko bazosoba baritere mwabo kenshi usanga umwimbu ushwa muke cyane gose ntukuyumva bari kintu ziba ari imbuto ziri original yego vraiment kandi hariyo ahasanzwe zigurirwa rero kaje tubatera après 6 mois nyuma y'amezi 6 kabutangwe kuronka umwimbu
Eske ku matunda nta ngwara zigize zoba zihari ziri grave zotera umuntu ubwo bumurimi? Kubera dusanzwe dukoresha amagaga y'inkwavu arimo ni nka insecticide arakaze ku buryo upomye ukoko burapfa. Hama ikindi naco nugumizamo isuku zababigira neza usasira gasasa amaso y'inkwavu nyene hanyuma ngapompa amaganga y'inkwavu. Okay. Sakishe rero umva wamizako wamizako ikintu cyose bavuga bati ushaka inka urarakayo. Ukendeye mwimbu utegerezwa mate midi soir karaba yuko ibintu bimeze neza. Okay. Honore je ndiko ndaraba imirima yawe kuvuga sinotinya kuvuga ko mubagize réussite no kuvugamo muri ibi nyene uri kurakora. Ibanga ryo gutera imbere mu burimyi niriye. Gutera imbere mu burimyi ubwa mbere no kuba ubanze ukunde ubwo burimyi. Wanze ubikunde. Pana bya bindi ngo naka yarimi ngo naje nkiza kusha ndima. Kubera wabonye naka yagize umwimbo. Kandi kindi naco kugomba guhera kuri byinshi. Hera kuri bike bito. Wanze experience. Wanze ko bishoboka. Ubonye ko bigenda nyimba nte amatunda 10 ejo ngandika ndo nzoshobora gutera ni 200. 200 areshije ndikada ko ntera ijana igihumbi. Mukore gusa n'ubugenda bukebuke ukagumirizako. Wakuvuga ngo ngomba mbere kuri ndafise y'amafaranga ko kuravuga ndayafise nakakogize kananje cyangwa ujana 15 abo. Ndiye magitaye zosanga cyangwa ikintu cyose ugenda bukebuke. Tape pare tape bukebuke. Icyo banga no kubwira. Okay, mfise ikiganiro mutama bita ibanga ry'abatunzi. Dukunze kugenda n'ubundi abantu bagize réussite mu madomene hafi ya yose. Donc mu mabanga rero abagwiza atunga bagiye bambwira nuko bavuga ngo umuntu wese uzi atunze canke yateye imbere nuko yahereye hasi. Ati umuntu wese ahera hejuru abagiye guhomba nta kindi. None urira ama escalier. Uhera ku ya mbere sofu kwaje terambere ama ascenseur umvura. Uvuga mu kirere escalier ya mbere ya kabiri. Gomba guhera ku ya mbere gusimba kwa gatanu cupfunika. Regenda etape par etape. Hamuzoshika iyuje. Yego. Kandi uko bigira nawe wibuka kuri kwega abandi. Ugeze ku escalier ya gatatu hindukira abandi bakwege. Wageshe nuko bacha bagomba atereka ahubwo usimbire kuri escalier. Oya ugenda bukebuke rero. Okay. Uyu munsi turiko turabona ugwaruka ngira ngo bari hagati y'imyaka 18 na 40 gutyo. Abantu ivyo biki ni byinshi mu gihugu cy'u Burundi. Mugabo kandi muri abo benshi hariho nabo sanga kubaka byaranse. Agashana imyaka 35 40 bikiri mikeyo. Kubaka gushinga ingo zabo. Ugasanga byaranse neja metare. Okay, nawe naco. Ahubwo ugasanga benshi vyabananiye babishaka mugabo babuze uburyo bwavyo. Muri make nuvuga ko barakenye bafite ubushomeri mugabo none eske uburimyi kubwa burashobora kubinyishu kuri go gwaruka rudafite. Ariko bazauta uri kuramba muri ko tutanyishije nenda kwaje. Nabwo igiti kimwe mu kwezi basta gunda kujinjore base. Nako ko mu ndwi ushobora gudandaza ibire bitanu. Ibi byamo. Bitanu. Nabwo kilo kimwe ari 500. Kuvuga 500. 25 byavuye ku giti kimwe. Ku giti kimwe. Mu kwezi cyo gwizana kane. Suppose office biro ibiti 10 cyane. Nawe ku biti bitatu. Nuko birashobora gushika 100 vyavuye ku giti kimwe. Nivyo ndiko cyo kwezi. Ntibishoka ahubwo nivyo biba. None ufise ibiti bitatu. Kujya uragira inka, kujya usasira inka. Je ibyo biti bitatu. Ngomba tokomera ndabi pomba ndabisasira ndabifata neza. Numva atari wa mushara wa muntu ashavuga ahubwo nkuko bivuze ibiti cy'umumba bitakuzanira wa mushira ubukene kandi ukazana umwereka eda akazaza anabikora gusuma aza no kugufasha ahubwo ugire byinshi mwe bateka dufata umugaba microfinance atereka babo dutera ijana numva atebwa butonze. Wow. No kuvuga kumbure ngira ngo nuwo vyonanira ari umujene ku giti cyawe wenyene yoraba mugenzi we bakavyumvikana ati zana igihumbi uko biri kose nta biti binga bitari mu byaro w'ikintu kuri uratsembuse n'igihumbi kimwe mu vyaro no mahera igihumbi kimwe
nyuma y'amezi 6 twazo kiraguha amajana n'amajana. Uko biri kose nta muntu yo bigira umugambi ngo amara amezi 6 ataronka imivyaro 5. Bari cyo wumva. Abo ugira bitatu. Kimwe ukagira ko mbwe atijinyirage atije giti kumwe ngiye nemere yuko kimfashike. Nuguruza microfinance. Aya giti kimwe ngombe ndashira ku kugeje bazompe habeho movement. Abyumva. Ibyo bindi bibiri ubuza atasukara agasukara ubura nta mbonye ubura nta topoto ubura binaye ngombwa n'agacupa ku mugoroka kirenze nta mubwa karonga igitenge. Okay. Kubijanye na rino tunda gamutama Honore niki kumbure uwo kwipfuza ko tutogenda tutavuze? Jewe ibyo muri ko ndakora ukuri sindeho gatwa kiwanje. Jewe ngomba kirimba koze n'abandi bashikirwa. Ahubwo ejo hirya yejo nkuko twaravuze ko umushikagaje uri muri ubworozi nabe amazi imisi yari bisansibije ejo bona bisomye ku mbuga izo mbuga zangurukana bumenyi. Ntabwo atuke uruko gore rwose rugire marakuca cyayize tunda. Hari inganda nyinshi urabona nk'ubu za fruito. Hari inzizwa akeza mutima. Zigira ibyo by'amarakuca. Ubu nayo ibi by'ama prime du Japon. Amatwara asumira. Hari abagomba kugira uruganda kuzogira ama confeture exporta hanze. Rero uva gukora ikintu yuko ubibyaza iyo mvugo musaro sikirundi si ba makungu kugwiza umwimbo kugwiza mu mwimbo hamwe karonka igihugu karonka ayodovize hama nanje cyo ngira nti nuko ugwaruka umwe bwati kuva entre 18 kuduga nukuri ntaco bari uko ubikora kandi bakirukama y'amafaranga. Yego. Mugabo benshi kibazo bahura iruhande y'ubwo bukene n'ubumenyi buke muri ico gisata. Natwe cyo tuma turiko turagira turako twokwigisha nabandi. Abari hafi bakatwigira ko tukabereka nabo bashaka ugasanga igihugu cyose. Kirageze kuko n'ukundi bwo beje Imana yahezaga i Burundi. Imvura twayironka akazuba nako kariho. Amazi turafise kandi hari n'isimera ntaco tuma ko tukuma tusubira inyuma. Je birambabaza numva ngo Burundi ngo burakenye. Ico kintu kirambabaza. Inda bisome mu nzeye canke nkabyumva makungu gati Burundi burakenye. Nitwe dukenye mu mitwe gusa sindi hande Burundi buratonze. Rero uva gukora ikintu yuko ubibyaza iyo mvugo mu saro sikirundi si. Ubibyaza inyungu. Ba makungu kugwiza umwimbo. Kugwiza mu mwimbo. Hamwe karonka igihugu karonka ayodovize. Hama nanje cyo ngira nti nuko ugwaruka umwe bwati kuva entre 18 kuduga ukuri ntaco bari uko ubikora kandi bakirukama y'amafaranga. Yego.